izo nyigisho ziri mu rutonde rw'iminsi itatu mu mashyirahamwe ya cricket mu ntara, aho buri ntara ariyo twita APC izo kwigisha abahagarikizi hamwe n'abamenyereza coach and umpiring. Inyigisho zizogenda ziramara iminsi itatu. Izo nyigisho zateguwe na federation, ariko aba formateur abigisha baje bava mu gihugu c'Ubuganda, bakazomara iyo minsi hano bariko baratanga ubumenyi kuba hagarikizi eka no kubamenyereza ba hano mu Burundi. Uno munsi mukorera mu gisagara ca Bujumbura, mukoze iminsi 3 ku ruhande rwo mu ntara zingana gute, kubera ko turazi ko ngaha mu gisagara nibaza ko igihugu cyose kitashoboye gushika hano? Oyaye, igihugu cyose nticyashoboye gushika hano. Hano hari imigwi, hari abamenyereza n'abahagarikizi bo muri Bujumbura, bo mu Kayanza, b'Ingozi n'abo mu Kirundo. Iminsi igiye gukurikira no kuvuga guhera ejo ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu tuzoba turi muri Association Provinciale de Cricket yo mu Rumonge, aho nahone federation hamwe n'aba formateur baje kwigisha cricket hano mu Burundi bazohamara iyindi minsi 3. Inyuma y'iyo minsi 3 kuwa gatandatu, kuwa Mungu no kuwa mbere, aba formateur bakazoba berekeje mu shirahamwe rya cricket mu ntara ya Makamba, aho nahone bazohamara iminsi 3. Iyo minsi 3 higishwa aba coach n'aba umpire, abahagarikizi, aho tugenda buri iyo minsi 3 hariho abaronka igice ca mbere c'inyigisho ariyo twita certificat za niveau 1 na certificat za niveau 2. Nkuko mwabibonye hano kubihejeje kubera ngaha, benshi baronse niveau 1 kubera nihangiro twihaye ryo kuronka abamenyereza benshi bafise amakategori atandukanye. Kategori ya mbere bazoca bamenyereza, bazoca bakurikirana inkino za division ya gatatu na division ya kane, aho abahejeje kuronka impapuro zibaho uburenganzira bwa gice cya kabiri arico niveau 2 bagiye kudufasha mwihiganwa tugiye gutangura gicicaro cya kabiri mu Burundi. Bano bazanzwe baje gufasha kugira ngo zine nyigisho zigende neza, bavuye mu gihugu ca Uganda. Egome, mwakano karere mwabonye aribo bashobora kuba bafite ubushobozi gusumba abandi, canke nibo federation yashoboye kuronka? Nibo federation yashoboye kuronka, kandi ni nabo dufitaniye ubucuti burebure. Ngira ko nshimira na association itwara cricket mu Buganda, kuko barabidufashijemo cyane. Abaje kudufasha zino nyigisho n'abantu bazwi cyane mu isi ya cricket, kuko baramaze kwiga byinshi, baramaze kuronka byinshi. Novuga rero byatewe canke byorohejwe n'ubucuti bukomeye buri hagati ya cricket yo mu Burundi na cricket yo mu Buganda, kuko aba baje nibo bashoboye guha inyigisho za mbere abari bafise niveau 1 baronse niveau 2, donc bongeye kugaruka kugira ubumenyi batanze hiyongereko ubundi. Urukino rwa cricket rumaze imyaka, rwatanguye muri 2021, no kuvuga yuko ubu turiko turegereza imyaka 4. Tuvugana mumaze kwa mugera mu ntara zingana gute? Murakoze. Turi mu ntara nyinshi no zidondagura. Turi muri Bujumbura, turi muri Rumonge, turi muri Makamba, turi muri Ngozi, turi no muri Kayanza. Ariko ihangiro rya federation ya cricket mu Burundi nuko cricket kujya tuzi izindi nkino na hariya akumurundi wa kure, Uburundi bwose tubwuzura tugakwira hose, cricket gakwira hose. Nico gituma hashinzwe hisunzwe igicapo gishashe c'intara mu Burundi, hasinzwe ico twita ama association. Ubu hagiye kuba association 5 zari zisanzwe zihari, ariko ubu zigiye kugira ya mazina mashasha ariyo Bujumbura, Buhumuza, Butanyerera, Burunga hamwe na Gitega. Iyo muri kumutunganya inkino za cricket, mwavuze ko mu byo mugezemo harimo n'icicaro ca kabiri, ni zihe ntambamye hakuru mukunda kugira? Intambamye ni nyinshi,
aha icyo twohera ko ni ikinyene gihejeje kuba muri uno mwanya ntitwari dufise abahagarikizi canke abamenyereza bakwiye kandi n'ubu ntiturakwiza kuko turi dufise ihangiro ryo kuzura Burundi tuzokenera abahagarikizi n'abamenyereza benshi aha ncangira ko mpamagarira buri murundi wese yuko yo kunda akimenyereza urukino rwa cricket kuko ruzomukenera muri kazoza izindi ntambamye nkuko mwabibonye aha turi ku kibuga gikinirwa ko umupira w'amaguru mu Burundi ntituraronka ikibuga cikwije turacari ko turasaba twongera aha nongera ntereko musumari twongere dusabe ababijejwe notama ubushikiranganje bufise inkino mu minwe ko bwobandanya budufasha bwaratanguye ariko burabandanya kugira dushobore kuronka ikibuga cikwije ca cricket nkuko mwagiye murabibona si kurya abakinyi ba cricket bategerezwa kwambara turasaba aha na hariya badufashe amashirahamwe atandukanye eka nabikorera utwabo ntitufise amakaski akwiye ntidufise amatraining akwiye ntidufise amaprotege akwiye bya bindi vyobera nyene umukini wa cricket donc akanakamo nteye leta y'u Burundi ubushikiranganje amashirahamwe atandukanye eka nabikorera utwabo muri cricket turabakeneye kugira badufashe dukuze runo rukino rwatanguye gukundwa cyane n'ugwaruka rw'abana b'i Burundi.